bado hari ikigihaza gato muzi kuki aho wifuza ko indirimbo yawe Meri nishika yarahashitse canke bado hari kitaraje yuko ushaka gutera imbere urashima kwanza ivyo Imana yagukoreye ariko no fompa kwijajara ngo Mwenye ivyo utari witeze nibaza yuko ivyo nari niteze vyinshi byarabaye ariko ndiko ndashaka ibindi vyoba ahubwo do please kugira ibintu bigende neza ndashaka kuko je nifuza ko ariyo ndirimbo yovuzwa inshuro nyinshi gusumba izindi gaha mu gisagara ca Bujumbura n'ubundi turi ko turazumva aho duciye hose mwigari nika naziriyemo numvise bagenda baravuza n'indirimbo numvise yikiravuzwa cyane aho ni bien nibaza yuko rero ni ryahinduka ndiko ndashaka ko tuzana mu muziki w'u Burundi kugira nabakuru bacu babona ati antuka nabiya ipeti byoroshe tukagotwa biradukura ku ntebe mbo twitege korabo ryari inyuma y'igihugu mu gihe tubona korabo zo mu gihugu hariho korabo wakoranye na ba Rarigio yari Rarigio Black G tukabona hari Fabirove utubonye Kesdani inyuma y'igihugu ryari nayo nibaza ko slow by slow bazobona byinshi bitandukanye kandi jewe nage n'inyuma y'igihugu sizogenda gukorana n'abapcoming nk'abajya abandi ba artiste usanga avuye ngagakigenda gukorana n'abapcoming mu bindi bihugu no je ndakene ko nkorotse ngiye nka Tanzania Diamond ngiye mu Rwanda Bliss Melody ni ukeneye ofana pango ni nkeneye je nkorotse gukora collab mu bindi bihugu ntorujya nyene wa mbere haje kuko nanje mu gihugu cy'u Burundi mbona ko ndo wa mbere je ndo wa mbere ugenda ugatora Bliss Melody none tugere mu Rwanda tugiye mu Rwanda gato Bliss Melody ni ubona ari on top kurusha abandi ba Medi bajya tubona bajya barakoze byinshi kandi barazwi ni byamamara ariko Bliss Melody ari trend right now muri iki gihe ari trend agezweho rero nibaza yuko ni ibintu bitandukanye hariho kuba waranditse amateka nuko ubundi ari karandika amateka sinzi ko umvishe kintu icyo kintu ndagitahura mugana Medi tumuzi kumenga aracari muri game kandi aracabikora neza n'indirimbo yiwe nshasha sawa ariko trend ya Bliss Melody ni Medi sinaza ko bisa ariko bose n'abaririmbyi beza kandi baririmba neza ariko je uwo nzotora muri bajya babiri wese nje nzomumenya uza wamuvuze ushaka kumenya collab ni mirije uza wamuvuze mbega ni yahe collab y'indoto yawe uvuga ati kabisa iyi collab mpaka ndayigereko yani uvuga ati je na collab y'indoto ihari kuko collab y'indoto yo kwa na Michael Jackson twarakoranye indirimbo asika kisohoka na itarasohoka je ne baza no nindi maze kwa na Michael Jackson undi muntu wocu nzanira ninde yutuma mvuga ati mpababuke nanga nayahe mahera kubera turumvuze ukomeye muri make muri game suko kuko maze kuzana collab za Michael Jackson urumva Burundi umuntu kandi ndibaza uzorondekwa cyane niyo ngoma yasohoka abasani bazogukenera nayahe mahera yani azoba ari munsi uzovuga ati ari munsi ya sinzoshobora kuyatora kugira dukorane ikintu je nawe nibaze ko je kugira dukwane collab hari condition nyinshi manza kugusaba kandi si condition zigoye cyane kandi si condition zoroshe nibaze ko rero sinaho kola collab n'abantu ngo nuko batandondera barandondera ariko dukorana nyene nabonye ko ivyo mviza canke ivyo nifuza wagize wabiheje kubikora nicaye ikintu uraba ku muririmbye kugira umuhe collab first ko aririmba neza second ivyo amahera agenda ndabiza ko nteba je ndakunda umuntu urimba indirimbo ntipfu gusa naho yo bari yiwi ariko ai performance akavuga ati warakoze gufasha naka sivyo first ko aririmba neza ko office kuba wandika bien kuba ugira ku beat neza atari bandi usanga barimba ama contract canke bagira nte batari mu mudiho kanaka and then ukwizanye kuri ha studio nziza just ibintu bya mwene ukame by'amahera nabyo tushivuga na inbox so mukuheraheza ikiganiro cyacu ubwira ijambo rya Herandri promoter kuko ndazi hari ibintu byinshi yaguhinduriye kuko kuva kijya gihe kwijya interview yiwe na wewe hari ibintu byinshi twabonye byahindutse muri wewe ibintu kivuga ya majambo ngo urumva ngo handamariye ngo amamiliyoni n'amamiliyoni ubu uravuga ijambo kabisa rigororose kandi uriko urakora ibikorwa nk'uko na nyene yabishaka n'igihe ijambo uvuga nko kumushimira Bon Herandri promoter big up ariko ayice kintu bavuze ngo yahinduye sinahinduye ibikoya ngo yavuze bijya no ahubwo n'ubu ndavuga yo nambare sometime ariko si ngombwa mu mwanya wari wose kwera ko baza abarundi turagoye uvuze ukuri mu bikorwa hariho ibintu tubona kare wagwiza amajambo mu bikorwa turiko turabibona of course no ubu naho no chamara nka Deza ntakoze ukivango ninde yabinteye umaze Deza utakoze urumva zoba ari ikintu kikurimo je liko ndakubwira rero ijya ndirimbo Melina imaze 4 mois iri muri studio
Landi burya navyo yabivuze haheze ngira nk'ukwezi kumwe. Wari wabuze ayo kuyigombora canke vyari bimeze gute? Wapi nani Ngira indirimbo ikora imara wapi imisi ni nani nk'iyo yanje kandi gusa Jeno burayo kugombora indirimbo je. None vyari vyakugendeye gute Je kwanza? nimba ni mutanzi. Kandi kuri YouTube kuri channel yawe ya YouTube ataco twariko turabona we vyari vyakugendeye gute kugira indirimbo yibika imisi nk'iyo yose kandi YouTube nayo igaragara. So YouTube ntigaragara hari izindi ndirimbo kandi ziryoshe kandi nyinshi nibaza yuko nanse gukora igandi yande mana nanse kwisora kwa nashaka isoke ifise burya buryohe wumva. That's why naitebeje nkiko ndayipangira plan nziza zo kwisohora hamishikira abantu fresh ndoive. Nuko so mu gusozera kino kiganiro cyacu reka tukubaze kwanze ikintu kimwe nk'ikintu twoba twibagiye kukubaza ari muhimu kugira kivugwe ngaha kuri Stain TV Worldwide ni nk'icya muba mwibagiye kumbaza je nibaza je siko mwabembaje twibagiye kuvuga basi ahubwo ye mugira ati akaja mu ico kintu kwibaza hama nk'ishuri je ndavuze ikintu twoba twibagiye kuvuga kugira tukivuga bose bacyumva ntiwe wibagiye kumbaza ati nawe kuri umuraperi wa mbere mu Burundi bigenza gute ko strategy yaho usumje abandi baraperi bose nice ikintu kigituma kwanza ubona kuri wewe muraperi wa mbere ngaha mu Burundi kwa nifitiye confidence kandi atawontera ubwo nta gutera ubwo nico kintu kice kuvuga ati je kabisa Berry Chris n'abafana barabimbwira inbox bambwira ati wewe wenda wa kwanza urashoboye usumvya bose so kwi mood ufise birashoboka mugabo ni wahagarara so kumusubira inyuma kuko abenshi bariko barakora ni benshi kandi bisabwa kuguma mu game buri update umwanya wose sawa nanje iyo mood mfise uvuga ko bishoboka nkabo wa mbere niyo ngiye kuguma ko gira sinzwe mbo wa kabiri indi ndirimbo kwanza tuyitegege ari nka Berry Chris umuntu twovuga kashaka ku yani gufata rap turi mu kwezi kwa kangaho kibasa ni mu kumunani kwicenda ashaka gusohora yindi cyahe mu kumunane mu mpera nibaze yuko je ndashaka ko ubu binyaruka cyane shaka ko bigenda biri kuko abaririmbyi benshi baba ibintu babiheraje ngo gutevya indirimbo canke kiwapi je ubu nzobaha abafana nzobaha abafana baryoherwe ha bintu bigende fresh amakolabo menshi ama video menshi ibintu byinshi byiza alright mu gihe mwari muri studio nicyahe ikintu wize kuri Akesdan nk'umuririmbyi yakutangura bone baze ko Akesdan nta vision nize kubera ko turi muri nani zitandukanye muri stage zitandukanye ko yabandi umwana bise nako bonate antuka kaba irije bari duzuko iri note bayigira kubera ko urumva muri style imwe mugabo umuntu mutari muri style imwe babigoye keretse ko nabonye ari umu artist abizi nasanzwe nzi ko abizi ariko kandi naje nkora umuntu urimbane ko ndamwemera ariko nibaza yuko nasanze abizi vraiment kandi cyane afise melody nziza yandika bien much respect to Akesdan. So mu guheraheza kino kiganiro turagomba ubwira akajambo kamwe abakunzi b'umuziki wawe abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Stain TV Worldwide. Sorry gato umuziki ndundi nkibaho n'umuziki w'u Burundi. So akajambo no babwira ni kubabwira babandanye baja kuri YouTube yanje. Berry Chris bandanye baraba Melina kugira bakwize dika je nshaka ko bakwiza dika hama bisigaye bazosha bayibona bakwije dika cyasoro ikindi kiririmbo kaze ikindi kibombe ndabarindira bakwize zidakwiye naho mu gihe zogandira nk'ikindi zagandi dejo bigeze kuri 7 yaza yuko dika kuzikwiza n'ibintu bisanzwe mwenda ari mugiye kuraba umenga ari kuri 5 6 6 ego 7 zigoma zikwire kuri 6 n'ibice byinshi hejuru iyo 7 zigoma zikwire naza yuko 7 zimaze gukwira gukwiza dika n'ibintu bisanzwe. Okay, Berry Chris tugushimire ku mwanya wawe duhaye kugira tuganire byinshi kuri ibyo kubijanye n'umuziki wawe. Tugushimire cyane. Nawe thanks sana bro. Thanks. Naza yuko mukora kugira muteze imbere muziki w'u Burundi mubandanye mu bikora kugira ibintu bigende. Ego bigende fresh amananje naza yuko abafana mugwe mubambwira bakore subscribe bagerageze kunkurikirana kugira barabe ikindi kintu ico abaririmbyi bandi bababuranye bagomba bwa buryohe bw'umuziki babuze bikanga ko batamba ngiye kubatambisha umuntu afite ukuguru kumaze gutamba ndakorayi sasa tugushimire hama twari kumwe na Berry Chris undi nyene first rapper mu baraperi b'u Burundi na kuri mic yari kuri microphone yari Stain Promoter behind the camera yari ntimwibagire gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube mubandanye mwironkera update news nziza gose zibaneze ciao.